Jewe nitwa BIGIRIMANA LEONARD nkaba nsengera ku bubwiriza bw'ukirasazi nanjye nkaba nshimira Imana ku ciza yangiriye nyene. Jewe nakuriye mu muryango udakijijwe nkuko nyene nkurira mu nzoga nyene abantu badakijijwe bakurira mu nzoga. Izo nzoga ndazimaramwo igihe kirekire gushika naho izo nzoga jewe mbona umenga zirambera nabi cane gose kuko zarantera ikibazo cishi nama mu ngorane z'ingwano z'abantu nyene turwana naborewe nkamana inguma nkabona yuko ntagira amahoro. Imyaka myinshi irahera ariko igonye nk'abantu bakijijwe bamerewe neza nticompa bashankamera nkaba bano bantu barifitiye amahoro. Nsaba Imana ntimana yontabara nanje nkamera nk'aba bantu batanywa inzoga jewe noshima. Niho rero igihe kigeze Yesu yantabara arankura muri ako kaborerwe ndagenda nyene naho nabona bigoye ndarya umutima amenyo ndatombera nyene ku bubwiriza bw'ubukirasazi ku bakozi b'Imana mu rusengero ndafukama ndihana baransengera ndatangura ndiga igice ndabatirizwa ndabona yuko umenga biriko biraza. Ubu ndamazeyo imyaka 3 nshimira Imana gose kuko ubu n'amahoro muhira bari baragowe abana bagenda gusa ntibafungura bambara udushambara ariko ubu udufaranga twose ndonka turadusabikanya n'umuryango bakabona ko atacinda bacuze bakabona ko atacinda bariye kuko ari narabacura cyane. Ubu barashima kuko ubu n'umugore wanje naho atarihana ariko ndabona ko ariko arashima ibitari bike n'umwana umwe asigaye ni 2 mu muryango ariko ndabona ko abo bana 6 bane nibo bihanye 2 nibo basigaye umwe niwe wasigaye na nyina. Ndabona yuko bariko barabishima intambwe ndiko ndagerako. Rero nkaba ndiko ndashima Imana ntera n'intege abandi bantu bakigorewe muri izo nzoga. Izo nzoga ntaco bazozikuramo n'uburuhe gusa nibazivemwo bakurikire Yesu. Yesu n'umutabazi azobakiza nkuko nanje yankijije. Bumvise intahe yanjye Imana nibahezagire.